Turabaramukije nshuti bakunzi ibiganiro vy'isamirizi y'ubuntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro. Turabaha ikaze mu kiganiro duza ubutunzi. Ikiganiro duza ubutunzi ni ikiganiro gica irya nino bimwe mu bibazo vyaba intambamyi ndetse n'ingamba ziba ziriko zirakorwa n'abandi kugira ngo ubutunzi bw'igihugu butere bwiyongera nk'uko vyipfuzwa. Kuri uno munsi uri hejuru mu kiganiro duza ubutunzi, tukaba twifuje kuraba bimwe mu vy'urwaruka ruriko rurakora, kugendera ibikorwa vyabo kugira ngo turabe intambwe bagezeko mu gufasha mu iterambere ry'igihugu. Kuri uno munsi rero tukaba turi kumwe n'umwe mu rwaruka asanzwe yiteza imbere mu buryo bwo gukoresha biva mu buhinga bwa none. Tukaba tumuhaye ikaze atwidondore. Murakoze, ni Jenny Twansabimana Claver, nkaba ndi umuyobozi mukuru wa societe yitwa NC Company. NC Company rero nkuko mubibona, murabona ko dutanga amaserivisi atandukanye mu bijanye na imprimerie, turandika ku mpuzu, tukasohora impapuro, tukasohora amafoto manini na matonya, tugatanga amastage kugwaruka, tukigisha n'abandi bose bashaka kumenya umwuga wa informatique. Murakoze, muravuze ivyo musanzwe murangura hano muri, tuvuga ko ari nk'ishirahamwe, tuvuga ko ari nk'igikorwa mwiyumviriye, mwaciyumviriye gute, bega intumbero yawe bwa mbere yari iyahe? Murakoze, mu kwiyumvira gushiraho iri shirahamwe, ubwa mbere jewe nize umwuga wa informatique mu mashuri yisumbuye. Ndayahejeje rero niho naca niyumvira ati mbega ibi nize vyomfasha gute. Nca ntangura nkora ubuzi butandukanye, natangiye nkora mu biro by'intara ya Ngozi, gushika none munsi niho nkora nk'umufundi ajeje gushira ku murongo ivyuma by'ubuhinga bwa none, hamwe no mu yandi mashirahamwe. Rero naje gusanga uburyo nkuramwo budahagije bivanye na vision je nari mfise. Hanyuma niho haje kuza rero umugambi payeje, kubera yuko kuntu nari nsanzwe nkerebutse mu bintu byo kuja hamwe n'abandi tugerageza udukoperative, udusosiyete vyanka kubera atamutahe twari dufise. Ico gihe naciye ntegura umugambi wanje kuko nari nsanzwe ndabifasha n'ayandi mashirahamwe nka za Kabu. Rero nanje ico gihe nca ndategura umugambi wanje, payeje irawushima, ikirampa ingurane, nca ndanavyitwaramwo neza ku buryo n'uyu mwaka uheze wa 2025 nabaye mu rwaruka batanu ba mbere mu ntara ya Butanyerera, mbere nije ndi wa mbere bashimiwe n'umukuru w'igihugu ko bariko baritwara neza mu mutahe payeje yadutije. Nkiri ngaho noca ngira ko nkebura urwaruka turiko turakoresha umutahe wa payeje tuze twibuka gusubiza, kuko uba ari umutahe iyo dusubije abandi baca bashikirwa bakabashigikira mu ivyo bikorwa byabo. Ndariko ndavuga ati muravuze kwitwara neza, mbega muri uko kwitwara neza ni wewe wungutse gusa canke hari abandi bavyungukiyemwo nk'uko kwitwara neza cawe wafashije urugero rungana gute nk'abandi n'urundi rwaruka canke ikibano ndetse n'ikomine ngira ngo cane duhereye ku rwaruka? Murakoze. Muri uko kwitwara neza nohera ku ntango, hariho abasaba ingurane mu mugambi payeje, bagaca baja kuyakoresha ibindi, bakigurira imiduga, bakigurira ibindi bintu bitandukanye n'ico basabiye umugambi. Ariko twebwe tukironka iyo ngurane twaciye tugura imashini z'ibanze. Burya suko twatangiye hameze, twatangiye dufite utuntu dukenya, twagiye turongereza amamashini. Kandi je kubera n'ubundi kuva kera nsanzwe mfise ako kantu ka entrepreneuria ko kumva nofasha urundi rwaruka tukiteza imbere. Niyo mpamvu ubona mbafise abantu benshi mba ndiko ndigisha.
rero uko kubera igihugu ubu gikeneye yuko twigisha abantu bamenye ukuntu bashobora kwiyungunganya mu buzima busanzwe. Nimba umunyeshuri ahejeje amashuri akaza ngaha agakora kw'ibi vyuma vy'umwuga tukamwereka uko bikorwa, biramworohera cane iyo ari mu buzima busanzwe nawe kwikorera ivyiwe. Hanyuma tugarutse navyo ku vyo guterera komine ntitworeka, kuko komine ihora itwandikira n'amakete nk'iyo ishaka gukora ibikorwa vy'iterambere, nko gusanura amabarabara mfatiye ku gikorwa kiri hafi, dutegerezwa guterera, natwe twarashizemwo intererano yacu. Ego hanyuma rimwe na rimwe hari igihe usanga ariho urwaruka rwiyumviriye gukora rukanagira imigambi rukora, mugabo ugasanga hariho inzitizi zimwe zimwe utamenya ngo zivaha. Mbega muri musanzwe mukora nk'intambamyi ziba ziriyo nyamukuru n'izahe? Nk'ibi twe dusanzwe dukora, je nta ntambamyi nyinshi nahuye, kuko nkiva mw'ishuri nababwiye yuko naciye mbandanya kurondera aho ngenda ndakora uwo mwuga wanje. Rero nko muri iki gisagara nasanze mfise abakiriya benshi, n'ico gihe natangiye umugambi abakiriya ndabafise. Rero intambamyi ntizabaye nyinshi, mugabo ku bakora uno mwuga dukora, intambamyi ya mbere irashobora kuba ku bumenyi buke ku bujanye n'ibi vyuma dukoresha. Kubera jewe nsanzwe nize umwuga, n'imashini ipfuye vyinshi nije ndavyikorera, ndondera umufundi gake, mugabo hariho imashini usanga dufise ugasanga umufundi arinda kuva muri Uganda, ugasanga arinda kuva ahantu kure, guco ugaca ukoresha uburyo bwinshi. Iyindi ntambamyi novuga dukunda guhora nayo ni iricikagurika ry'amatara, tukongerako umuvuduko muke usa n'uwutanahari wa internet, kuko twebwe ibi dukora umwanya wose tuba dukeneye kuba turiko turakoresha internet. Hari igihe umuntu avuga ati twipfuza ko ibintu vyogenda neza, hari nk'ico mwosaba nk'amashirahamwe nyene asanzwe abikora canke mbere na leta kugira ngo wewe n'abandi boroherwe mu kazi bena? Ikintu nosaba nka leta yodufasha nuko ibikoresho dukoresha birazimvye, nico ca mbere. Nimba yohamagarira abanyamitahe bakabitwegereza hano mu Burundi, kandi vyinshi tubigurira hanze. Yodufasha rero ibi bikoresho, mba yotuzanira abanyamitahe kwanza babitwegereza, bakabitwegereza tukaza turabigurira hafi Bujumbura. Ego hama kucikagurika ry'amatara naho nibaza yuko bazobidutunganiriza bikagenda neza. No ku muvuduko wa internet duhora tubona ibiganiro bitandukanye, ababijejwe bariko baravugana n'abapartenere batandukanye. Aho turafise umwizero kuko leta n'umuvyeyi wa twese, kandi turazi kuba mwitwarariko uko bigenda kose barawufise. Urwaruka ni iki nk'akamo rutera urazewe nk'ukuntu we wateye imbere ku ntambwe, urwaruka muri rusangi, cane cane abatabona ko igikorwa c'umuntu arico kimushikana kw'iterambere? Urwaruka jewe kuva kera namye ndabahamagarira yuko batoguma bizeye ivyo abavyeyi bakoze, ahubwo bo bokwiyumvira ati mbega ko umuvyeyi ndamusanze aha, jewe nanje nokongera kwiki. Kubera je nifatiyeko akarorero, jewe kuva mu mwaka w'8 umuvyeyi ntiyigeze asubira kundihira amahera y'ishuri. Ico gihe naciye niga gukora amatelefone, nca mbandanya rero n'ayo mashuri y'umwuga, kandi mpejeje amashuri sinagumye niyumvira ngo abavyeyi bandihire kaminuza, ahubwo ubu jewe ndihira abatonyi banje, nanje ya kaminuza nkayirihira. Rero nobahamagarira ubwa mbere kumva ko gatima ko gukora, ko kutama umujene yizeye ngo ni nakazompa, ahubwo nawe yumve ati nanje nofasha ikibano gute, nanje nkifasha. Ica kabiri nabonye urwaruka rurakunda gutinya gukora umugambi ngo nta buryo afise, mugabo je nasanze jewe ukuntu namenyekanye nabanje nerekana ico nshoboye, nabanje nereka abantu ico nshoboye, kandi simpaka ngo mutangurire ku mutahe munini, kuko na payeje jewe nsanzwe ndiko ndakora. No kuvuga umaze kugira ubwizigirwa, ukagira umwete, kandi ukagira n'ishaka ryo gukora ibintu, je nabonye umenga birizana. Yego hama igikurikira no kwama ufise umugambi muri wewe, ukumva ati ndashobora gukora iki. Nimba ubonye nk'imashini ya ordinateur
canke ukaraba umufundi ariko arayikora ukarunguruka, ako kantu hakuye burya kagenda karakwenspira buke 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 buke, mu nyuma ukazosanga nawe urafise ubushobozi bwo gukora ikintu gihambaye. Ego. Murakoze cyane. Imbere yuko turangiza, jiko umaze kuja muri uri nk'umudandaza, bijya mafise zijya nimero ndangamudandaza, muba mubijamo navyo muraterera, muratanga amakori, mbega uriko uraraba nk'amafaranga woba utanga nko mw'ikori nko ku mwaka, yoba ari nko ku rugero rungana gute? Ndavye ikori turiha ku mwaka, twebwe turariha nk'ibihumbi 500 gutyo. Kandi ikindi naco ngiye kugaruka ku kuntu nterera, ndatanga akazi ku bantu benshi cyane, kuko hari igihe turonka akazi ko gukata ibintu, amashirahamwe nk'aya matonero y'amakawa yaduhaye akazi, ibitaro byaduhaye ubuzi, amahinguriro yaduhaye amasoko yo gukora ama etikete, usanga nkeneye urwaruka rwinshi cyane, ku buryo amakaminuza menshi yari mw'iki gisagara abajene ndabafasha cyane, kuko arashobora gukora mu ndwi imwe gatahana 400,000 bivanye n'umwete yagize, kuko turaba ibikorwa yakoze. Umuntu yoba kengurukira mubandanye mururanirwa, umuntu ntiyasubira kubitura, ngira ngo zotanga akanya badire kubijanye n'ibikorwa vy'urwaruka. Murakoze cyane, ahubwo nagira mpamagaye urwaruka. Jenda urwaruka nibaza yuko abariko barakurikirana televiziyo buntu bazobibona, kandi nta mutahe w'umuvyeyi nakoresheje. Rero nkaba ndiko ndabona nko mu mwaka uza nzoba ndiko ndiharura mu ba milliardaire nkoresheje umwete wiwanje. Rero nagira mpamagaye urwaruka, mu by'ukuri turakunda kwitinya, ndabizi. Naje ubwo bwoba ntaraca mu maso narabugira, ariko kandi umwete wanje nobabwira yuko umaze kunshikana ku bintu bikomeye cyane. Suko kwizerwa gusa nk'uwabaye uwa mbere mu kwiteza imbere muri Butanyerera, nsanzwe nizewe n'abandi bantu benshi cyane, bivanye na cya kintu nagarutseko cyo kugira ubwizigirwa, kuko naho wowe ushoboye ibintu byinshi bihambaye mbere cyane, urashobora kugira bwa bwenge ahubwo bukakubera ikibazo, akaba ari bwo bukugirira nabi. Ikintu nasanze gifasha rero mbere cyane no bwizigirwa. Hanyuma turabaha ikaze cyane gose, nimwasubira kutwiyumvira, kuko natwe biraturyohera gutanga ubutumwa, kugira urwaruka bene wacu dushigikire ko igihugu mwimbono gifise yo kuzoba kifashe mu 2040 kandi giteye imbere muri 2060, kandi ico gihe rega nitwebwe nyene abajene tuzoba tugezweko. Muri kino kiganiro kandi twarashoboye kuganira n'umwe mu bahinga mu by'ubutunzi, Ruben Nyandwi, turabaramukije. Mwaramutse neza. Mbega mu gihe urwaruka mu karere gacanka kandi ruriko rurakora kwiteza imbere, bikaboneka ku bwinshi cyane ibikorwa mvabwenge canke n'ibindi, byoba bifise akarusho nk'insiguro biba bifise muri ico gihe bwa mbere iba ari nkiya? Ica mbere twibukanye yuko urwaruka ngaha mu Burundi tugira ati ni Burundi bw'ejo. Nkako niyo wokoresha ibiharuro ukaraba ibyavuye muri rusansuma y'abanyagihugu iheruka mu mwaka wa 2024, ukaraba amaraporo ya UNICEF, ikigo ca ONU citaho urwaruka, ukaraba n'ibiharuro mbere bitangwa n'ikigo cy'igihugu mu Burundi kijejwe ibiharuro INSB, urabona yuko igihugu cy'u Burundi n'igihugu kigizwe n'urwaruka cyane cyane, mbere ku bice 60% birenga, usanga ari abantu bafise imyaka iri munsi ya 25, ugasanga hagati y'ibice 45 n'ibice 49% bafise munsi y'imyaka 15 canke 18. Bisigura ko igihugu ahanini kigizwe n'urwaruka. Igihugu rero kigizwe n'urwaruka, n'ibikorwa by'urwaruka nivyo bigomba kuboneka. Ngaha mu Burundi rero murabona yuko leta havuye igashiraho umugambi wo gufasha urwaruka rufise imigambi yo kwiteza imbere, aba bari mwa ca gisata ca entrepreneuria, aha twovuga ikigo PAEJ. Ubunya hariho n'umugambi w'ibanki y'isi bita PRET, nawo nyene uza wunganira
ibikorwa vyo gwaruka. Hari kandi n'imigambi ifashwe mu mugongo na Enabel, ikigo c'ababirigi kirabiterambere naco gifashwe mu mugongo n'ubumwe bwa Buraya. Iyo yose akaba n'imigambi izayunganira ugwaruka. Nico gituma rero aho duciye uyu munsi turabona ugwaruka ariko ruragaragaza ibikorwa vyago, ugasanga bariko baravumbura ibintu bishasha bakoresheje ubumenyi basanganwe, ubuhinga mvabwenge. Ivyo rero iyo biriko biraboneka mu gihugu ni intambwe ikomeye, kubera ko abarondera akazi bakaziga kuri leta bagenda baragabanuka, leta ikaremurwa uwo muzigo wuko yamihanzwe amaso n'abayisaba akazi. Hanyuma ugo gwaruka ruriko rurakora ivyo bikorwa nago ruraheza rukarema akazi aho ruherereye, rugaha akazi urundi gwaruka. Iyo ikaba intererano idasanzwe. Ikindi ciyongera nuko uri kuraraba ibikorwa ugwaruka rukora ni ibikorwa bivyara inyungu. Iyo baronse inyungu baraheza bagatanga ikori, gutyo ikigega cy'igihugu kikabona kubomboka. Urumva rero ibikorwa vyo gwaruka ni ibikorwa vyiza vyo gutera intege, kandi n'ibikorwa bihindukira bikatugaruka ko twese abene gihugu tubangaha mu Burundi. Muvuzi vyo gutanga akazi, hariho nk'ugwaruka usanga rimwe na rimwe naho ruba rufise nk'ico gukora bumutahe rukaguma gwiyumvira ko gokorera naka kwera rubona umengo niwe yoba ari nko ku rugero runini bakibagira ko nabo hari ico boshikako. Mbega hari nk'intambamye mu gihugu gwaruka rugumye rushaka kuguma aho kwikorera rugakorera abandi. Ahubwo ingaruka bifise ingaruka mbi, kubera ko urumva tuba dufise ico gihe twaba turonsa abantu barondera akazi aho kuronka abantu batanga akazi. Mugabo ivyo birafise burya imizi kure cyane. Ugwaruka turakwiye guhindura ingene tururera, yaba yandero yo kuziko, yaba n'indero bahabwa mu ishure. Mpere ku ndero yo kuziko, mu Burundi abantu iyo bariko bararera abana kenshi dukunda kurera abana tubatera ubwoba, tukabacira imigani y'ibisizi imwe, tukababwira ibintu bizira gusa, ariko ntitubabwire yuko hariho amahirwe yuko umuntu yoroye urukwavu rushobora kuvyara inkwavu 10, hanyuma agakuramwo inkoko igata amagi, yaronka amagi menshi akazokuramwo impene, hanyuma akazova ku mpene agashika ku nka agatera imbere. Urabe mu miryango yisununuye ahatari hake baja kuraba kuri televiziyo amafilime y'ingwano, ugasanga abana bazi ibintu vy'ubwicanyi, mugabo amashene yerekana ingene abantu baja muri laboratoire bakavayo ivu barihinguye rikavamo icuma, ntavyo turorera. Ntituzi kuraba ingene abandi bakoze imodokari ngo twigane. Mbese ugiye no kuraba nyene kwa yandero yo hazi ko ndiko ndavuga, usanga n'umwana yariko aratora amakarato akatagura ngo yiyubakira akaduga, usanga abavyeyi tuja dutora inkoni tugakubita ngo ariko aracafuza mu rugo, ngo ariko aronona. Kandi burya ubushakashatsi buhera hariya nyene. Nibiye twagomba gukuza tukaraba impano z'abana bacu, niyo turiko turabigisha tugateza imbere impano zabo. No mwishure rero vyagomba kumera gutyo. Ingene igisata c'inyigisho gitunganije mu Burundi, baragerageje barashiramo icigwa bita entrepreneuria gitegura abantu bikorera imigambi. Mugabo ugiye kuraba n'ubundi ntaho turashika kubera ko twabisimbiye ko tutabiteguye neza, kuko hariho programme bita the education that pays for itself. No kuvuga ngo indero yonyene indero urera umuntu ntazerinze. Ivyo rero umuntu abibonera ku ishuri. Amashure yabwirizwa kuba ameze nk'amahinguriro, aho abana bagenda byo bize mu ishure bababwira, baheza bakaca babishira mu ngiro, gutyo umwana akazokurana uwo mutima wo kumenya yuko uwe ari umutahe. Hanyuma ejo uwo mutahe wiwe akazogenda avuye mu ishure akaca bushira mu ngiro, akaba wa muntu atanga akazi ntabo umuntu arondera akazi. Ica kabiri kwico gisata c'indero, nuko mu Burundi twigisha muri rusangi. Mugabo mu bihugu bimaze gutera intambwe mu bijanye n'indero yo gutegura abazoba abantu batanga akazi mu gihugu, baraba impano y'umuntu.
umuntu ntibaja kumuhatira kuvuga igifaransa atari yo ngabire yiwe. Hariho abafise ingabirano y'indimi abo bagaheza bakaja mw'ivyo vy'indimi. Hariho abafise ingabirano yo kuvumbura ibintu bakabajana ahantu bavumbura ibintu. Hariho abafise ingabirano yo gukora amatara bakabajana mu vyo gukora amatara. Nitwashobora gutunganya igisata c'indero muri ubwo buryo aho umuntu yiga ivyo afitiye impano, ndabarahiye nta kabuza ibi tubona ngo gwaruka ngo rurondera gusa guhabwa akazi kuja gukorera abandi bizohava, kuko amaze kugira ico abona ko ari impano yiwe agomba guteza imbere, nta nkeka yuko azoja gukora ivyo nyene kandi akabiteza imbere, bigaheza mbere bigateza imbere igihugu. Ego murakoze. Bamwe mu gwaruka basanzwe bakora ibikorwa bariko baratera imbere, baravuga ko kimwe mu bituma abashitse aho bari harimo gukora ariko n'ubwizigirwa, mbega mu bijanye n'ubutunzi canke gutera imbere kwibwizigirwa burafise ikibanza nk'icahe? Ni karahara mu ruganda ntibacure, kubera ibintu bijanye no guhanahana amafaranga bijamwo ubwizigirwa cane gusumba amategeko. Iyo rero abantu arabahemu bituma naho bokuye imitahe iza kunganira iyo basanganwe batizegwa. Ndatanga nk'akarorero, hariho ugwaruka rugenda hariya muri paeje, nivyo numvise siyo nkora, rugenda hariya muri paeje rugatora amafaranga ntibaje gukora ivyo bayasabiye, bakaca baja mu bindi, abandi mbere bakahava bagaterura bagahunga n'igihugu bakagenda. Urumva rero iyo atabwizigirwa buhari ntushobora kuja kugurana banki ngo iguha amafaranga, nta n'umuntu wogurana amafaranga ngo ayaguhe, nta nuwo kurungikira ibidandazwa hanyuma ngo uzoheze umuha amafaranga wahejeje kudandaza, nivyo kunda. No kuvuga rero ngo hari ikintu mu gifaransa bita valeur positive, ibintu biranga umuntu w'ubuntu. Hariho ico bita ubushingantahe. Ubushingantahe rero burimwo n'ivyo vyose bijanye n'ubwizigirwa, aho umuntu ahagararira ijambo aba yayaze n'uwundi. None rero ugwaruka ntaworeka kurukaburira kuba abizigirwa, ntibahemuke kuko umuntu atari umwizigirwa aba ari umuhemu. Ego murakoze. Ariko yo niba ariko barakora nko mu bice bitandukanye, hari igihe usanga hari ibikenerwa kugira ngo ibikorwa bitere imbere, mbega nyamukuru bikuda gukenerwa kugira ibikorwa by'umuntu bitera imbere aho bariko arakorera ni nk'ivyahe? Ibyo babitahari byo shigwaho gute kugira ngo ko kiryo terambere ry'ugwaruka ari naryo ry'igihugu riboneke? Ubwa mbere no kuba uzi ivyo ukora ukagira ubumenyi muri ivyo, kimwe bita mu Congereza skills, no kuba ufise ubumenyi mu ivyo bintu. Hanyuma ica kabiri no kumenya aho ukorera, ico bita environnement des affaires. Uri kurakorera ahantu hameze gute, amategeko agenga igihugu uri kurakoreramwo n'akarere ukoreramwo, abakozi ugomba ko bagufasha kugira ngo ushike aho wifuza barafise ubumenyi. Nyimba uhingura urakeneye umuyaga nkuba, mbega umuyaga nkuba urahari, urakeneye gutwara ibidandazwa ku isoko, mbega amabarabara arahita, urafise uburyo bwo kuzokunguruza ivyo bidandazwa. Hanyuma hariho ikindi naco, nta muntu atera imbere ari wenyene, ujana n'abandi. None ubwo aho uri hariho abandi bantu babagwiza tunga nkawe, nturaba ngo umugwiza atunga no ufise ibihinda, oya, uwo ari we wese ariko aravyara inyungu n'umugwiza atunga. Ubwo hariho abandi nkawe bashobora kugufasha kuronka ari byo uhingura, ukaronka bimwe bita matière première, ukaraba yuko ivyo bintu byose biboneka bihari. Hanyuma hari gihe amahera akeha, mbega hariho amabanki ushobora kwikorako akaza kugusahiriza kugira ngo uronke umutahe w'inyongera ushobora kugufasha gushika kwihangiro warufise. Hanyuma abantu baratwagwa n'ibishobisho bagakora ibintu kuko bumva nyene bo bikora batize neza yuko bafise isoko bazoshoreramwo. Hanyuma banarabe n'ingene rero ifaranga ryigenza. Murabona nk'ifaranga ry'iwacu uyu munsi urasanga
igiciro c'ibintu gihagaze gutya mu kwezi wagaruka mu kwezi kuza ibintu bikaba vyahindutse. Namye ndasoma ejo hahise mu binyamakuru ibi vy'iwanyu aho banditse ibiciro ingene vyahindaguritse ugasanga biraduga hagati y'amajana 8 igihumbi n'amajana 5 ahantu hameze gutyo usanga kenshi ugwaruka birugora ingene gokora imigambi ngo rutere imbere kubera ihindagurika ry'ibiciro. Ivyo byose ni ibintu biba bikenewe kugira ngo ugwaruka rushobore gukora imigambi. Ikindi rero ni ikintu kijanye n'umutekano, ingene abantu bazira imitahe mu bintu bakingirwa n'igihugu, umutekano w'ibintu vyabo wifashe gute. Hanyuma rero ikindi ni intwaro ibereye. Ahatari intwaro ibereye abantu niyo bazokora bagasanzara nta terambere tuzigira tubona. Ibiturire bikiri ibiturire ugwaruka ukabona ruragiye kugira ico guyungunganya hakaca haza umuntu ngo utampaye ntagashoboka. Ivyo vyananje ndimwo mu vy'umuntu yirondereye wowe ubibonye gutyo kubera ufise ingufu ngo nca ndabigurukirako ako kaza gasubiza inyuma ryashaka ry'ugwaruka ruriko rurarondera kwiteza imbere. No kuvuga rero ngo intwari ibereye ni ikintu gihambaye gose cagomba gutezwa imbere n'ababijejwe bose babifisemo uruhara bose bakagira ico bakoze kugira ngo intwari ibereye ifate ikibanza ca mbere ngaha mu gihugu, hanyuma ugwaruka rukore runonokewe rutikeka yuko rutangura hanyuma ibintu vyabo bikaca bisanzara bigasahurwa. Ivyo byose rero iyo bitameze neza bigaruka muri kimwe bita environnement des affaires, ibintu bica biyangara. Ego mwakoze imbere yo kurangiza sinzi ko hari nk'akantu kiharije mu terugwaruka bijanye no kwiteza imbere. Ugwaruka ntirugira ubwoba, ntibarabe ibyo bariko barahura nk'inzitizi ngo bace bacika intege. Nubwo bigoye ubuzima nk'ubu unya bwo kwishakira ico umuntu akora ni ubuzima bugoye. Ni nkuko ifi yoba ihuye n'umurovyi bagahurira ku mazi, umurovyi arondera gukwega ifi ngo ayitware, ifi nayirondera gusubira mu mazi kuja kubayo. None rero ugwaruka ntirucika intege, ni rubandanye ugwaruka rwacu ni rubandanye gwiyumvira n'ivyatunaniye ndarutera intege kugira ngo rubandanye ruvumbura ibintu. Nimba babona Ubushinwa bugeze hariya bugeze uyu munsi nukubera ko Abashinwa ubwabo guhera kugwaruka bahagurutse umwe wese akiyumvira ico yokora. Ugwaruka rero ndarubwira nti hindura uko mwiyumvira nuko mubona ibintu, ntimusubire kwijukira ivyo vy'amapolitike. Politike ni haje y'abantu bakeya kubera buramatari n'umwe, president n'umwe, abashikiranganje umenga nta na 15 dufise. Ivyo bibanza ni bikeya ariko imitwe yacu, imitwe y'ugwaruka rwacu ni yerekeze kumva ko umwe wese mu mpano afise yovumbura ikintu akarema ikintu gishasha kiza gifasha we kigafasha nabiwe kigafasha n'urundi gwaruka mu gihugu. Aha rero nshuti bagenzi niho turangirije kino kiganiro twari twabateguriye. Ikiganiro twashoboye kuganira na bamwe mu gwaruka barangura ibikorwa byo kwiteza imbere ndetse tukanaganira na bamwe mu bahinga mu by'ubutunzi kugira ngo turabire hamwe ibikorwa by'ugwaruka ingene bishobora guterera koko mu iterambere. Tukaba tubikebanuye naho gutaha.